Ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino gice ca kabiri c'ikiganiro twabashikirije ubushize aho twariko tubayagira ibijanye n'ico ivyanditswe vyeranda bivuga kubijanye no gutunganya amafaranga kububakanye. Abatumire tubandanya turi kumwe ni Patiri Dieudonné Ntamavukiro asanzwe arangura umurimo wo kuvuga ubutumwa muri Ecclesia Katolika na Sheikh Hassan Ntakirutimana umuvuga butumwa wo mu idini rya Islam na Pastor Vital Nyonizigiye pastor wo mwishengero Jehova Rafa ndabahaye ikaze. Pastor ratubwiye ko ivyo byo kugira ngo 50 kuko ushobora gusanga wavuze ngo 50 kandi afise nibirenza ashoboye no kubikora ko byose bivana n'ukuntu abubakanye bagiranira ikiyago. Mbega abo nabo bubakanye bavuga ko umugore ategerezwa kuriha ibi umugabo nawe gategerezwa kuriha ibi 50-50 nkuko bakunda kubivuga. Mwebwe nk'abakozi b'Imana ico mukivuga kwiki? Ego murakoze pastor abivuze neza. Jewe uvuze ngo 50 je neguwe n'agatwengo kuko nje mbona nkabajya asanga ari nk'abanyeshure biga nko muri kaminuza barashobora gupanga agashambrete rero kugira ngo tuzoshoboye kubaho neza wewe uzotanga ya a nawe nanje nzotanga ya none umugabo n'umugore nuko vyogenda suko vyogenda kuko nimba bimeze gutyo no kuvuga wa mubano wabo kwa rugo rwabo kwa rukundo rwabo bagiye baravuga rwahavuye ruhinduka rw'abantu ataco basangiye babwiza kubaho bakoresheje amakontra wewe uzozana ibi nanje nzozana ibi kugira ngo ubuzima bubandanye iyo rero ibintu byabaye gutyo burya ni hahandi bamwe bavuga ngo dupanze hamwe sinkunda kumva iryo jambo neza ngo dupanze hamwe n'uyu ari umugabo avuga umugore wiwe icyo kintu kirabishe kumva mu matwi kandi ubu basigaye babikoresha kandi rero umva rero ashobora kubivuga kibanza ngo nugutwenza abantu kumbe niko bimeze kumbe asanga niko bimeze abo bantu by'ukuri niba babubakanye baba bapanze hamwe. None Pati igihe rero hatari ukumvikana neza intambamye zisha zibiziye intambamye nuko nk'iyo bafise nk'abana hoho abana nibo ubwa mbere bahagwa nibo bagirira ingorane kuko nimba bavuze bati amafaranga y'ishuri y'abana canke uniforme ni wewe hanyuma kumbure ni aho bakura si hamwe si na hamwe hanyuma rero jewe bambwiye ko ari je nzoriha iyo uniforme nzoriha amahe ndayabuze nimba ari uko bibwiza kumera wa mwana ntazoja ku ishuri ico ni kibazo gikomeye gose nimba bumvikanye bati ibijanye n'ivyo gusuma ne uzokwimenya ndayabuze kuko aya mahera saksi kintu za gutora kuyora ngaho ose ibintu bikoroka kayamana yo muri Israel arabuze none nimba abuze ibyo kuza gusaba ayo kuja gusumisha wewe uyafise ugaca witekanira kumbura ukigira mu kabare kwirira brochette ugafata n'akayere ugahereza hiyo babandi bari wawe bica bigenda gute kete rya mbere Paulo mweranda yandikiye Timote kigabane ca 5 akarongo k'umunani handitse ngo utabungabunga abiwe cyane cyane abo basangiye umuryango abatayo kwemera kandi ararusha ububi ubutemera abantu rero boba bubakanye biciye mu mategeko mbere n'imbere y'Imana bo kwigenza nkuko nukuri boba basumbwa n'abatemera kuko ivyo nivyo abatemera nuko jewe ndavyumva reka ubu naho twumvirize shehe mwumvise kijanye na 50 50 aho usanga nivyo abo bakanye bahuriza hamwe ariko uko guhuriza hamwe kukaba gutandukanya hamwe avuga ati wowe uzoriha inzu nanje nzoriha ibi umwe wese akaba afise ivyo ariha ico mwebwe mukivuga kwiki ico ntabwo ari ijambo ry'Imana ico ntabwo ari ijambo ry'Imana na gatoya ahubwo novuga yuko ari nk'iyindi mpwemu gusa yaje mu bantu urabona iyi si umuhanuzi wa nyuma yaje mu isi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kandi mu bitangaro vyiwe
kwari ukumurika no kubona ibijanye n'isi gushika ku muhero wayo kugira ngo hashingwe mu ijambo ry'Imana ingingo zigenda zirafata ku bihe byose gushikaho isi izoviraho. Uravye Yesaya 4:1 haravuga inkuru y'abagore 7 bazoza ku mugabo umwe bamubwire bati nyabuna ari nka Pasteur Vital akaza ati nyakubahwa Pasteur Vital urabona canke patiri ati bifungwa ni gwacu ivyambagwa ni gwacu mugabo twemerere gusa tukwitiriwe. Urabona ko iyo isi iri kwiraja ahubwo irarenza hahandi 50 na 50 igezwe ko uno munsi hasigaye aho izohava iba 90% umugore akimenya 90% kugira ngo gusa 10% risigarane umugabo iyo najo ngira ngo rizoba ari ryo mu gitanda gusa kugira ngo yitwe ko afise umugabo umugore akimenya muri byose. Mugabo rero uku ntabwo ariko kubaka mu ijambo ry'Imana. Ubundi ijambo ry'Imana ni hahandi yagarutse yuko urugo kugira ngo rugende neza. Nuko ngo tuvuge ibintu bihari. Tutavuze gusa ama supposition kwiyumvira ibintu bihari. Kugira ngo urugo gubakike neza nuko umugabo atahurika mu rugo nka kizigenza. Yuko ariwe kizigenza. Umugore agatahura yuko ari umufasha. Ibintu bijanye n'ubutunzi bavukanye ni ibintu byo kwitondera cyane cyane by'amafaranga. Uravye mu nyigisho za Muhammadi yaravuze ati likuli umma fitna wa fitnati hadhihi al-umma al-mal. Ati urunganwe gose gwaje mwisi gwaragiye rurahura n'inzankane zatumye ubwo runganwe ruhirima canke ruhura n'ibibazo n'ivyago bikomeye. Ati rero ikiringo urunganwe rwa nyuma rushira umuhero w'isi arico gihe turimo twebwe. Ati inzankane zikomeye ziri ngaha muri inosi n'ubutunzi n'amafaranga nico kibazo gihari. Bituma wumva izo ntambara zose ivyo bibazo byose biri mwisi n'abantu guhiganwa bamwe kugira ngo abantu bifaranga byinshi ivyo rero ni ibintu ndemanwa tudashobora guhindura. Ni tudashobora guhindura gato. Nico gituma ikibazo kijanye n'itunganywa ry'amafaranga mu rugo hagati y'abubakanye ni kibazo gitegerezwa gufata umuyoboro waho kitazana ingorane. None intambamye nizihe igihe abo bubakanye badashoboye gutunganya neza canke bumvikane neza kukijanye no gutunganya ibijanye n'amafaranga? Urumva intambamye zishobora kuba zohaba ni intambamye nyinshi mugabo kubera iki batumvikana. Intambamye ya mbere niyo mpamvu ituma batumvikana ni kubera ko uyu mugigo wamaze kujamwo akajagari. Uyu mugabo n'umugore bubakanye bose barafise imiryango iyo baje bava kandi rijya tegeko rivuga riti ubaha so na nyoko. Kubaha so na nyoko kumugirira saluti oya ni kumufasha maze gushika mu zabukuru. Ni kuvuga ngo umugore iyo azoba ari hose arashobora kugira ubutunzi naho iyo bari ku mugabo bumwerekeye ashobora gukoresha swat mu rugo rwiwe mugabo akanagira ko uburenganzira bwo gushobora gufashisha nababandi Imana yamuhaye nk'abavyeyi ibintu nk'ivyo oya canke abo musaza we yamusigiye canke abo mwene wabo yamusigiye. Ivyo ntiboshira hamwe hama bagafatira ingingo hamwe n'umugabo kugira ngo bafashe imiryango yabo. Nico gituma navuze nti tuvuge ibihari. Ningo zingahe umugabo abagabo iki kintu bashobora gucemera mu rugero guko gitezwa kuba comera. Nico gituma uhoraho amaze guprojecta kure ubuzima bwacu yategetse ko ubutunzi bose amugore n'umugabo barashobora kugira ubutunzi. Kizigenza yoboye urugo ubutunzi bwiwe bukora ijoro n'umurango n'umugabo. Intambamye rero zindi niziye. Intambamye zindi zica ziza inyuma yiyo ya mbere nuko iyo umugabo iyo umugore n'umugabo bamaze kuba bashize hamwe icyo kintu cyitwa ngo amafaranga bayaharurira hamwe bavomera mu kigega kimwe bavomera muki ubwa mbere ibyo umugabo akeneye n'ibyo umugore akeneye ntibishobora gusa kandi ntibishobora kungana kuko inyuma ya ratio umugabo arakeneye kuja kugira intuzenya ari utundi tunakeneye kumbure yagiye mu bagenzi gushobora kwicarana nabo. Hari abantu baza gusaba imfashanyo mu muryango je nshobora kubona nti uyarabereye gufashwa je nkabona ko atabereye gufashwa kuko kumbure naramubonye ahantu ameze ukuye mugabo je ntaramubona nkaba no mufasha muri uwo mwanya ihungabana gibisohoka biva mu muryango bishobora gusahiriza mu babanyi cyo gufasha abandi bica bihungabana cyane mu gihe Imana yaturemeye ikintu cyitwa ataawun ukubaho dufashanya hagati yacu. Cyo nikindi kintu kandi gitezwa guhungabana. Hanyuma ikindi kintu gitezwa guhungabana haca hahungabana ibijanye n'imiryango aba bantu baje bakomokamo.
abajyango b'umugore barazi ko umugore afite ubutunzi, abajyango b'umugabo barazi ko umugabo afite ubutunzi. Aba babushize hamwe ni ukuvuga ngo bishitse nk'umwe akitaba Imana ku ruhande rw'umugore, baba bazi neza yuko hariho ubutunzi bw'umugore cyangwa bw'umwana wacu buri hariya, kumbure yaburonse buvuye mu byo yasigiwe yagabuye n'abandi mu bisigo byo kwa basekuru. Birumvikana bumva bati ubutunzi bwogombye kugira icyo bugaruka kandi bugafasha mu buryo ubucanke buriya. Muri uwo mwanya aha ibintu bimaze kugira iki, bimaze guhungabana. Rero novuga ko ingaruka ni nyinshi, kubera ko wanashaka no mu gukora ibikorwa by'Imana hagomba guca habaho ikindi kintu kandi cyitwa uguhungabana. Kuko kumbure umuvuduko w'ibyo je nshaka gukora mu nzira y'Imana uratandukanye n'ivyo umukenyezi ashaka gukora mu nzira y'Imana. Muri uwo mwanya ninatora nkarenza canke uyu agatora karenza, haca haduka cya kintu cyitwa ishari. Pasiteri yavuze ati jewe amakonte yanje umugore arashobora kuyamenya. Nivyo nakoretse ko no muri Islam Imana yaratanze uburenganzira umugabo natatanga ratio ikwiye muri burya bubiko bwiwe, nico cico bisigura yuko ufite uburenganzira gutora ikigukwiye wewe n'abana bawe canke mu gutunganya urugo, kandi nta nakimwe aza gukora, nta kimwe aza kuvuga. Nubwo burenganzira rero buhari yuko umuntu ashobora kumenya konte y'umugabo canke akanayikoresha ku ruhusha rwiwe, bivana n'ingene amasezerano aba yabaye. Mugabo iyo ico kintu kitabaye kijanye no kuvangura ntibisigura ngo barankanye. Oyaye nukugira ngo umuntu wese agire ubugenzuzi kugira ukwidegembya, mugabo byose baba babikorera hamwe, kubera ukwirinda yangorane yo kutishira no kwizana. Hari mwene wacu yamanutse yavuye ruguru nukuri aragwaye ari mu bitaro, ati nashaka namufashije uduhumba 300 yivuze. Umugabo atoya ntibishoboka, urazi projet dufise yuko nuko ni mwene wacu apfe, ari uburenganzira bw'iwanje. Imana ntabwo yaje gusambura imiryango, Imana aje gushiraho uburenganzira n'ingingo ziri hagati na hagati zituma ingo zubakika neza. Mugabo kandi mu burenganzira bw'umwe wese yamabwirizwa amuraba kubo yasize inyuma se na nyina, nawe nyene akaba ashobora kuyakora akayarangura neza. Ariko nko kurande rw'umugore nuko umugabo wiwe abimenyeshwa akaba bizi. Mu gihe umugabo naho yanse ko umugore we wafasha umuryango naho ntashobora kuvyanka, birashika akabona ko bidakenewe. Ivy'Imana biba bifise ukuntu bitunganijwe. Hariho abayobozi mu vy'Imana, hariho abahagarikiye wanashaka ivy'amategeko. Umugore avyankiwe ari mu burenganzira bwiwiwe akijya kwitura abarongozi mu vy'Imana, ujya mugabo baramutumako bakamwereka ko ibi arabifitiye uburenganzira. Reko ubu naho twumvirize pastor nawe nyene ashobore kutubwira intambamyi zishika igihe abubakanye badashoboye guhuza ku kijanye no gutunganya amafaranga mu rugo. Jewe nagomba mvuge kuri aya majambo Paulo yabwiye icete Paulo yandikiye Timotheo ca mbere igice ca 6 kuri 6 haravuga ngo ubutunzi nyakuri ngo masomera amajambo twebwe twubatse kuri igice icete ca mbere ca Timotheo 6:6 ariko kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ibyo ufise kuvamwe inyungu nyinshi koko, kuko ataco twazanye mu isi kandi ataco tuzoshobora kuyivanamwo. Ariko ibyo dufise, ibyo tujya n'ibyo twambaye biba bitubumvye. Ariko abagomba kuba batunzi bagwa mu nyosha no mu mutego no kwifuza kwinshi kubufu gusinzikaza kudobeza abantu mu bibonona bikabarandura. Kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi byose, ayo bamwe bifuje bakazimira bagata kwizera bitobekeranisha imibabaro myinshi. Imana yacu nishimwe. Naya majambo Paulo yabwiye Timotheo aravuga ngo kubaha Imana gufatanije no kubumbwa n'ibyo umuntu afise. Umuntu akwiye kubaho yubaha Imana akayubahisha n'ibyo afise, ari umushinga n'umufasoni iby'Imana yabahaye. Kandi nibi bintu biriko biratuma imiryango myinshi ihungabana. Iyo aba bagabo n'aba bagore nagomba ndabahanure nibagende bukiye nayo mafaranga uyu mugabo ariko arahisha umugore ariko aragirane azoyarya umunsi umwe yamujanye mu kaburi atamushimira yanse ko yamuha agihari ngo yamwereke. N'uyu mufasoni
aya makonti anyegeza umugabo azotinda yamenye ayajya atamushimira kandi ivyo vyose vyonona impwemu y'umuntu byonona ubugingo bw'umuntu rero aya mafaranga niyo ari karabumuzi mubi ariko aronona imiryango myinshi bikaca bituma abana babaho nabi ngaruka abana bakaca bahari bamayibobo kandi se yari yararondeye nico gituma abavyeyi bakwiye kwiyubara kureka gusiga abana babo mwibarabara kubasigira umuvumo usomye mu gucunimba kwa Yeremiya 5:5 havuga ngo ba data bakoze ibyaha bamwe ntibakiriho twasuye ko n'ibicumuro byacu neka ndakubwire mu nyakuba munyamakuru uyu munsi abagabo benshi n'abagore barongogwa abandi bakarongora bafise imiyaga mibi yo mu miryango yabase na base wabo yo kutubaka yo kwama bagwana yo gutontoma abagore bafise impwemu z'abayinasenge zo kwahukana zo kutubaha izo mwemu rero bakaca bazijana mu nzu y'Imana ntibigere biyambura ubwo bubi bwo mu miryango bugatuma ingo zabo zononekara. Dusubiye naho kwa Patiri Dieudonné mbega nk'umukozi w'Imana mubona abubakanye botunganya gute amafaranga ibijanye n'amafaranga kugira ngo ntihabe ugutandukana canke ukutumvikana mu rugo kuvuye kuri uko kudatunganya neza ayo mafaranga? Eko ico kibazo nikiraba mbere abubakanye gusa kiraba abantu bose kuko ibijanye ni by'amafaranga kandi ibindi bintu abantu bakenera birasaba intunganya. Imbere ya byose mu ijambo ry'Imana nariko ndondera kwa Luka igabane ca 24 akarongo k'28 Yezu wenyene arakebura abantu kugira ngo bamenye gutegekanya. Muribuka aho Yezu avuga ati ninde muri mwebwe yoshaka kubaka umunara ntabanze ngo arabe ko afise ibiwujuje. No kuvuga ari ibintu bitatu babwiza gukora. Icambere ayo mafaranga hari canke bafise ingene bazoyarondera. Ikintu cambere mbega ayo mafaranga tuzoyakoresha iki? Nimwe mw'iyi minsi tumenyereye bita imbona kazoza, établir une vision. Iyo rero mu rugo abubakanye bataboni iyo bariko baraja, ico ni kibazo cambere. Turiko tuja hehe? Dushaka ko kuko uriko raraba imiryango yacu akenshi mu gifaransa bavuga ngo tubaho 10 jours au lendemain. Usanga atantegekanyo tugira ngo ivyejo bizimana. Ego we ikintu cambere rero no kugira une vision bakamana mbiga tutera tuja hehe. Hari nabo usanga bagenda bakavyara abana bagasubira bakavyara Imana irababona. Mu gasanga babana baguma bayerera mwibarabara bambaye ubusa amabutura yaratabutse yaragize gute kubera iki ntibigeze bategura natanguye mu ntango nababwiye nti Imana imbere yuko irema abantu yabanje kurema ibizobatunga. None turiko tuja hehe? Ubwa kabiri bamaze kugira vision baragira budget. Mbega ko turiko turaja hariya tuzokoresha uburyo bumenze gute bungana gute? Hanyuma rero bagaca bakorera hamwe, travailler ensemble. Kungisho cabije niciyongereye ko navuze bitatu bava bibuza kuba bine. Travailler ensemble bagakorera hamwe kuko barubakanye basangiye uburaro n'uburamuko basangiye ugupfa no gukira basangiye akabisi n'agahiye icotera umwe kiba giteye ubundi ico babaza umwe cyo bakibabaje ubundi ico nezera umwe cyo bakinezereje ubundi kuko nico bemeye mu mahirwe no mu maroshwa nico bemeye bagakorera hamwe. Ica gatatu
mu buzima bw'abantu no mu bw'umuryango hakenerwa byinshi. Kandi rero ingorane ari igihe ahantu bibaza yuko ivyo dukeneye byose tubwirizwa kubironka uko tugira priorite nayo amafaranga make yidufise twamaze kubona ivyo dukeneye ingene bingana turaraba mbega none kuri aya mafaranga dufise turavugana turayaga kuri aya mafaranga dufise ugiye ibi byose turashobora kubironka ico kwiba coza imbere y'ikindi co bikiye nanavuze bitatu rero ivyo bintu ni ibintu bine kuri wanje mugabo byo bitatu birahambaye une vision travailler ensemble gukorera hamwe hamagugu gushira imbere ivyo bikenewe ibintu nkenegwa kuko nimba naronse je dufate burya n'abantu bake bahembwa amafaranga menshi muri kino gihugu cacu dufate ko nahembwe 500,000 yumva amajana 5 sivyo yumva amajana 5 nayashize ku mufuko yo wanje ndise rugo hanyuma imbere yuko nshika imuhira mbanje gukuramwo ibihumbi amajana 2 ndagiye ndasangiye n'abandi ndanyweye inzoga ndagize gute none ubwo ico nico cari gikenewe muri uwo mwanya kuko abantu b'iki gihe turi abakonsomateri dushaka kwerekana yuko tuje mu bandi bagabo donc nico nako navuga ni prioriser les besoins hariho n'imanza nyinshi zisigaye zihari busanzwe mu by'ukuri zitobwirijwe kuba uravye aho ibihe bigeze muri ibihe vya none nivyo. Ikiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana kirabandanya kuri radio television Isanganiro turacariko tuganira kuco ivyanditswe vyiranda bivuga kubijanye no gutunganya amafaranga kububakanye. Reka naho twumvirize shehe namwe mubona abubakanye botunganya gute amafaranga kugira ngo ntihabe uko gutandukana kuko turabona muri kino gihe hariho ingo zimwe bariko barasambura ingo bivuye kuri uko kutumvikana kukijanye n'ukuntu batunganya amafaranga none abo bubakanye botunganya gute ayo mafaranga. Nagira ngo muhava muvuga yuko uyu munsi abantu benshi bariko barubaka zikaguma bivanye nuko ikibazo cy'amafaranga bagitunganya neza none mwabivuze neza yuko ingo nyinshi ziko zirasambuka bivanye no gutunganya nabi ikibazo kijanye n'amafaranga rero icokogwa nyinshi muri zo kunda gusanga ari ikibazo kijanye no gutunganya ibijanye n'uburyo ico kirakunda kubamwo rero jewe nisunze imbono y'Ugislamu ubwa mbere tubanza kuronka yuko abantu iyo bagiye kubakana ega ingo zubakwa gutandukanye hariho urugo gubatswe gipagani hariho urugo gubatswe kizungu hari urugo gubatswe kirundi muri gwa rupfasoni rwacu ivyo byose two bitandukanya gute bani ingene bagenda kwa aplika urugo ubwo rugo gubatse gipagani kizungu bitandukaniye he bo nk'akarorero mu mico y'ikirundi nk'akarorero umukenyezi murazi neza yuko ari umuntu niyo abashitsi b'abagabo baza mu rugo wewe yagumye inyuma y'urusika hanyuma se rugo akabakira bakayaga bikabuka nka burya byagenze Sara yumviriza ibiyago hagati ya Aburahamu n'ababa malayika birumvikana mugabo uno munsi ugiye kuraba urugo gubakitse kizungu ntabwo ari uko rumeze birumvikana ni kuvuga ngo umugore nawe nyene nta ngorane abaraho muri salon ibiki nk'ibyo oye kitangura kuyagisha abantu kwa bintu nk'ibyo oye rero nibwo cyo ndiko nderekana nti ubutandukane burashobora kuva no ngahoye hanyuma rero hariho urugo gubakitse mu nzira y'Imana mu kwizera Imana by'ukuri rero uru rugo gubakitse mu nzira yo kwizera Imana je nibaza yuko imbere yuko abantu bubakana icambere nuko bobanza bakagira vision y'urugo yereko kumenya intuzenya bakerekana neza kandi bakagira intumbero bagiye kubakana gute kuko ntirusange muri n'umwanya muri biganiro turiko turavuga kumbere dusange turiko turataka ingo z'abapagani no jambo y'Imana irarimo mugabo turiko turagerageza kugaruka kukungene abantu bashobora gutunganya neza iby'urugo amafaranga biciye mu nzira mu kubakana ariko biciye mu kwisunga ijambo ry'Imana iki rero nicyo kintu cya mbere abantu bari bakwiye gutangurira ko iyo abantu bagiye kubakana ubwa mbere babanze bamenye neza ico bakwiye gukora ico bagiye gukora icarico urugo niki rumvikana
iki kintu umwigeme cyangwa umusore yacize akagitahura neza, akagenda kubaka azi icyo ari cyo urugo, akagenda kubaka azi uwo bagiye kubakana uwo ari we n'intumbero, ibyo ari byo byose uru rugo hisunzwe rino jambo ry'Imana, uru rugo ruzogira amahoro. Cyo ni cyambere rero abantu nibige kubaka ingo mu nzira y'Imana uhereye imbere yuko batangura kubaka. Hanyuma kugira ngo itunganywa y'ubutunzi mu rugo rigende neza, abantu nibamara kubakana nibashire mu ngiro, bya bindi basezeranye mu bijanye no kubaka urugo rumeze neza biciye mu nzira y'Imana, babishire mu ngiro nkuko babisezeranye. Kuko iyo uguhemuka kubayeho niho haca hatangura induru, kuko nimba nk'ibyo bivugwa biti abantu babe umubiri umwe, ni ukuvuga ngo twe muri Islam si ngombwa ngo ubutunzi nkuko twabivuze ngo buce bubikwa muri konte imwe. Mugabo umugabo ibyo afise umugore arabizi, umugore ibyo afise umugabo arabizi, kandi twerekanye bwa burenganzira n'icyo umugore yashaka gukora, kuba yahanuje akereka umugabo. Ubu ibi byose ni bwa bumwe. Ibi rero abantu nibabigendere. Hanyuma ikigira gatatu, abantu nibamenye neza yuko ukubaka no guhwezanya, burya umuntu atanguye ujya munsi wa mbere wo kubaka aba yanditse ko tuzotandukanywa n'urupfu, aba yanditse ko abana tugiye kuvyara, imiryango yatwibarutse yaduhuje. Ibi bintu dutegerezwa kuguma tubihuza kandi tuzotandukanywa n'urupfu. Abantu rero iyo bamaze kuba bafise iyo ngendo n'uwo mugambi mu kubaka kwabo, ivyo ari byose kibazo c'intunganyo y'amafaranga n'ubutunzi, iki kibazo ntigishobora kuzohungabanya urugo, kuko bazokwama bagaruka kuri zangingo nkuru, hanyuma bisunge ijambo ry'Imana mu gushobora gukoresha ivyo Imana iba yabahaye, haba mu nzira yuko barashobora kugira amakonte abiri. Mugabo Islam ivuze uko ntibibujije ko bagira konte imwe cyangwa bagashigushira hamwe. Oya, byose birashoboka n'ibyaca mu mwumvikano. Mugabo gusa Islam yanse ingorane zizoba. Ako norangiriza ko zimwe mu ngorane nuko abantu benshi, pastor yavuze ati abantu benshi impwemu zitameze neza zaramaze kubinjiramwo. Ejo harashobora kuba intonganya ntoya gatoya, umugabo kubera ko hari icyo umugore yakoze cyari mu burenganzira bw'iwawe, muri uwo mwanya nta jambo uzosubira kugira, harakwararaza bikaba birebire n'icyabereye mu cyumba. Nje bituma rero ama responsibility ubwislam bwashizeho yuko umwe wese agarara ama responsibility yiwe, mugabo ntikibuza yuko bashatse gushira hamwe mu cyajeje, ariko ntikibuza yuko bashize hamwe naho nyene biba ari byiza kuruta. Ni naco cifuzo mbere, ni naco n'Imana ishaka, ari nka hamwe abantu bo baye bogishobora. Nuko twumviriza ubonaho Pastor Vital, namwe mubona bubakanye botunganya gute amafaranga kugira ngo ntihabe iyo mishwano ko kutumvikana mu rugo? Jewe ikintu ca mbere noherako nuko babanza bakagira ubuntu, amafaranga arakurikira. Ubuntu nibwo bwabwiriza kuranga umuntu bw'umuntu. Umuntu w'umushinga ntaye cyangwa umuntu w'umugabo akagira ubuntu muri we, buha agaciro mugenzi we, umufasoni wiwe. Umufasoni nawe cyangwa umugore akagira ubuntu buha agaciro umushinga ntaye wiwe nk'umushinga nawe we by'ukuri. Ibwo buntu rero iyo bumaze kuba muri uwo muntu, acagirira urukundo no kubaha mugenzi we no kumuha agaciro. Ibyo rero iyo biri hagati y'abo bantu babiri, kugira ubuntu no kugira Imana muri bo, mwitunganywa ry'amafaranga cyangwa ubutunzi bwabo. Si amafaranga gusa, n'ibindi bitungano, inka n'iki. Haba hasigaye ko bicara hamwe nk'uko bagenzanje babivuze, bakavugana projet umugambi bagomba gukora. Nimba ari inzu, nimba ari parcelle bagomba kugura, nimba bagomba kubaka, bakabivugana. Hari n'ibyo shehe yavuze, ugasanga umuntu wiwe w'umugore aramanutse yagwaye, ati nashaka kuvuza mwene wacu musaza wanje, 300,000 ndakure ko camajana 200, umugabo akanga canke umugore akanga. Ivyo biva kuri bwa buntu na gwa rukundo ruke na kwa kwizerana guke kuri mu bantu. Babwira iyo abantu bahuje, ni sinumva ingene umugabo yobuza umugore kuvuza muri umunawe cyane mukuru we canke musaza we mu gihe badafise uburyo. Rero ni baganire
ubwa mbere n'ikiyago abarundi baravuze ngo kutavugana niyo nzira y'amazimwe niba habuze ikiyago kandi nta misumba ingimba hanyuma icyo kiyago kimaze kubura reka ndakubwira uyu munsi hari abagabo benshi guhera itariki imwe gushika ku yindi tariki ava ku kazi avuye ku kazi akaca atonda mu kabare akaca ava mu kabare abana baryamye umugore yaryamye akaca asubira akamubyura ngo ashushe indya nta micro-onde yamuguriye asubire agire narare yicaye ubwo buntu rero bugatangura gupfa muri ivyo bintu rero abantu nibabanze bagira ubuntu muri bo bicare baganire bumvikane je narabajije cyo nkunda abagabo bakuze bangana na data ndabaza mbega imyugariro ni iki nza numva bambariye ngo nibijya biti bugaza irembo ntabwo ni uko mubiza teko ni imyugariro n'umugabo ubundi umugabo niwe yabwiza gutaha kugara umuryango w'urugo mugabo uyu munsi abagore nibo basigaye ari abagabo bikacare bituma wa mugore ntakibona umugabo wiwe hanyuma hari n'ikindi kiyago kibera mu mpisho kitakiboneka kubera umugabo yirirwa mu nzoga kiborererwa akaza zamwononye canke kibera mu bahabara ntabagishobora gutangira ikiyago ngo aho umugore naho ubwumvikane butangura kuva umwe agatanga kunyegeza ati kumbe uyu mugabo wanje asigaye afise uwundi muhabara ni sosi natetse mabukwe wiwe na data bukwe yandungikanye ngo ndayimuzanire hasigaye atakiyige bikacera bitanga kumutera amakenga ati reka renda abingene ntangura kunyegereza utwana twanje ejo sinzosange narababaye ejo bundi nasanze no mu mabanki uyu munsi abagabo benshi bagenda gusabira abahabara amamiliyoni 500 akamusabira miliyoni 200 ideni akayisabira umuhabara umugore wiwe adashobora kumusabira 10 miliyoni akamubwira ngo we ntuzove mu nzurera abana ugumuko hafutane umugore kaza wumva ukazosanga umugore w'umubanyi wiwe cyangwa umugenzi wiwe agize gucya mu mashini akaca bikubita kwijisho ati umugabo wawe yarasabiye umugore umuntu yitwa urana umugore yitwa Maderena ati yarasabiye Mariana ideni ry'imiliyoni 500 umugore akaca agenda muri banki akabihwebuza kuko ibyo byose usanga akora mu vyara we canke mwishwa we cyangwa mugenzi we ati heraba munsi muri kwete ngo ndabikwereke induru zigahera ati kumbe nuko ibi bintu rero hari ikintu kimwe citwa kw'abagabo bigira ngo twebwe ni chef de la famille kandi nibyo mugabo dukwiye kumenya kugira ubuntu indero dusigira abana bacu nibyo turondera ntitubirondera kuri twebwe gusa tubironderera umuryango kugira ngo umuryango nitwamara kuva mu mubiri cyangwa gusaza ibyo bintu bizogaruka kudutunga bikoreshejwe n'abana bacu bazoba bakuze n'abafasoni bacu hanyuma n'abafasoni b'uyu munsi nabo nyene nibagira ubuntu bamenye ko ibyo barondera babironderera umuryango kandi nyuma y'ivyo nagoma ndababwire nubwo bacengana bagahendwa n'isi hariho umunsi w'urubanza kandi bazobisiga bisigaye bararibwa n'abatabiruhiye nuko ni kuri izo ntererano z'abano batumire duce dusozerera ko kino kiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana aho twariko tuyaga kuco ivyanditswe vyeranda bivuga kubijanye no gutunganya amafaranga kububakanye nshimire abatumire twasangiye kino kiyago Patiri Dieudonné Ntamavukiro asanzwe arangura umurimo wo kuvuga inkuru nziza muri Ecclesia Katolika mwakoze kwitaba ubutumire bwa kino kiganiro mwakoze kudutumira kandi n'ubundi munsi muzodutumire murakoze cyane nshimire kandi na Sheikh Hassan Ntakirutimana umuvuga butumwa wo mu idini rya Islam namwe mwakoze kwitaba ubutumire bwa kino kiganiro mwakoze kudutumira kandi nibaza ko igihe cyose muzobikora tuzokwama twitaba murakoze nshimire na Pastor Vital niyo nizigiye pastor wo mu ishengero Jehova Rafa namwe mwakoze kwitaba ubutumire bwa kino kiganiro mwakoze kudutumira Imana ibahezagire kandi Imana ihezagire radio sanganiro n'abayikoramwe bose
nkengurukire mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro ndabikebanuye naho ubutaha Imana ibahezagire.